Oh yeah. Oh mama we. Kindaki. Nipe. Kindaki. Ndani ya bajaji. Kindaki. Nipe. Yes, nibaze uko turezo twotangura tukaba amakuru twabateguriye nyuma yuko tuvugije indimbo zinga zitandukanye zasohotse muri no misi. Ubona yuko indimbo ya Ines Hagel Miamor imaze umunsi umwe isohotse, mwayumvije n'indirimbo yari imaze iminota irenga iri musi ya 30 isohotse ya MB data kumwe na Baba J. C'était très bien. Duse kwande bwana Trésor dusimbire kwa Loriro ati mbiga beranye ko twavugije indirimbo ya Bantu Boy Suguwa indirimbo irimo Big Fizzo, Elise Boy na Double J na Kiriko Akili. Nashatse ko dusunyuma gato kugira ngo twibutse abantu neza na neza ico arico Bantu Boy ati se lebo ya Bantu Boy ni lebo ki cyangwa se ni lebo iyi. Yes, Bantu Boy murayizi kuva kera no kugeza no munsi kuvanye kwa The Living Legend himself, ndavuga Big Fizzo niwe CEO na founder wa Bantu Boy, ariko kandi afise manager nk'umugenyezi wiwe ndavuga Akimana Edith Stein. Yes, Bantu Boy rero hareze igihe kitari gito irimo abantu bagenda batandukanye. Duhere wanashaka ba producteur, twarabonye ba Penny Pro, twarabonye ba Endo Mark The Machine, twarabonye cyane twarumvise ba Elise Boy, ba Double J, ba Kiriko, ba Dramati n'abandi bagenda batandukanye. Uko kano katimo turavugana wanashaka hariyo n'umusore yari signed under ya Bantu Boy mugabo ari hakukwezi kugwezi yakoresha izina gusa nani Musamaria Danielo kuvaranye mu ntara ya Rumonge. Mugwa kano kanya ibikorwa byo tumo turabibona neza iyo biva niyo biriko biragira gute niko biko biraga cyo nashatse ko tuvugana ko kano kanya n'igiki kubera yuko nawe nyene yagiye kiri Bantu Boy bose bakirimwo. Nashatse ko tugakwino ndimi maze imyaka ishika 5 isotse iyo nasindi ni Suguwa indimbo bagaragayemwo abasore bashika 5 gusa hari havuyemwo Dramati wenyene. Navugije kubera iki? Navugije kubera yuko iyi ndimbo ikogwa hari ya Icazanye Endo The Machine yarakiri ngaha mu Burundi mu Burundi yakoze amarubumu menshi, yakoze indirimbo nyinshi za Big Fizzo, yakoze indirimbo z'abantu benshi bagenda batandukanya no muziki wacu w'u Burundi, yakoze indirimbo zidaharurika. Ubona usundi ni Endo The Machine hareze imyaka ishika 3 bwana Trésor Mingo. Endo The Machine atarakibarizwa ngaha ku butaka bw'u Burundi, yarabarizwa ku butaka bwa Canada. Rero ku munsi w'ejo Endo yagaragaye ngaha ku butaka bw'u Burundi. Bwana Rubambo Oji akimara kugaragara ngaha mu Burundi, Endo vyagaragaye yuko n'amafoto yose yifotoreje muri ico gihugu ca Canada yasivye cyangwa se yarafuse ku mbuga ziwe. Yes, abadukurikiranye cyo bamenya kano kanya zimwe mu mafoto uyu mugabo yifotoje kabisa mu gihugu ca Canada ntizikiri ku rukuta rwa Instagram. Nino mugihe kandi yari yagiye ari kumwe n'umukenyezi yari yasanze umukenyezi wiwe babanye imyaka ishika 3 gusa bamaze no kwibaruka umwana umwe. Yes, abantu benshi rero bareko bafata binonyi ugutandukanye bamwe bakiyumvira ati none gabasha tuvuge ko Endo Canada yamunaniye, tuvuge ko bamuhaye 24 heures. Endo vyagenze gute? Tuvuge yuko Endo bari ikibazo kanaka yagiriye muri Canada bice bituma yuko ayoza mu Burundi emergency nk'uko ndetse agacafuta n'amafoto yiwe ku rubuga rwa Instagram. So babivuga ko ibintu byinshi bwana Rubambo Oji, ariko burya bavuga yuko iminsi y'ubwayo niyo yerekana ibintu, ni kuraba kazoraba iyo bizohera. Mugo benshi baravuga yuko Endo ashobora kuba hari ibikoko bishobora kuba bimuzanye ngaha mu Burundi, navyo ngo ntawomenye. Yes, navyo nyene biri mu bivuga yuko Endo bafise ko bimuzanye mu Burundi. Mugabo kandi tukibaza uyu mwanya yari yarose yari yarose urushaho kuvaranye kwangira akagaruka akwanga sura ko ashatse nyuma y'imyaka 3 ko tuzi yuko kenshi bikunda gutwara imyaka 5. Reka twindiye turebe ikimuzanye. Mugabo ni no mu gihe ubona yuko no mugabo yagaragaye nk'umwe yakoze kuri album executive producer bagize ico bakoze kuri album ya CEO na founder wa Bantu Boy, ari nawe yigeze kuba ari mu boss w'igihe kitari gito kuvanye muri Bantu Boy Record. Ni nyuma yuko kandi agaragaje indirimbo yiwe kandi bari kumwe muri indirimbo bakoranye
agira icakoze muri rya album. Reka dutegereze twindire ikimuzanye peut-être ko abariko bariyumvira ko bamukubise bamushipinza ku bita 24 nta ubizi ntawo bimenya igihari nuko gusa akakanya Endo Mike uwo mukenera umusanga ga mu gisagara ca Bujumbura abashaka gukora amahiti ngo musanga kabisa akabakora amahiti ibintu bikagenda fresh sana bimwe vya a distance ntibigize gute ntibigihari ntawuzi ngo ari ngaha igihe kingana gute cyangwa se ari ngaha umwanya ungana gute mugo nizira yuko kabisa umukenera ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ashaka kumurondera mukagira ico muvuganya ni makuru yeko ravugwa kuri Endo Mike bwana Rubambo Oji. Yes, duce twisimbira twumvize imwe mu ndirimbo nayo nyene yakoze indirimbo ya Ellis Boy ari kumwe na Kiriku Akili akomwe kandi na Swani Queen bakubwira ngo kwetu ako kandi mugumize ku 94 n'ibice 9 And the mic, the machine. Mtaani kwetu bana tuko faster tuna